Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaruguruye ikigo co kuvura ubugumba mu ntara ya Gitega komine Giheta ku mutumba Kibimba ahasanzwe hari ivuriro Polyclinique Umugiraneza. Iryo vuriro akaba yaryuguruye mu nama yo guhimiriza abajejwe intwaro abahinga mu vy'ubuganga eka mbere n'amashirahamwe mpuzamakungu ashigikira leta mu migambi y'iterambere kubijanye n'ukuntu imiryango ifise ikibazo c'ubugumba yofatwa. Mw'ijambo ryashikirijwe n'intumwa y'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida yarashimiye cane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kumwitwararika kudasanzwe wo kwitaho imiryango ifise ikibazo c'ubugumba. Dr Rasha Kalej yaserukiye fondation Merck mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko bazokomeza gushigikira iryo vuriro na cane mu gukarihiriza ubumenyi abaganga kugira ngo banonosore neza ukuntu bovura ikibazo c'ubugumba. Mw'ijambo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yashikirije yagize ati dufise umwitwararika kudasanzwe ku miryango ifise ubugumba. Ubugumba budategwa n'umukenyezi na cane ko murazi ikigumbagumba umumama agira iyo arose ikibondo, murazi uburuhe agira yibungenze kandi bukamubera umunezero, n'umubabaro agira yibungenze ariko aribaruka byose bikamubera umunezero. Rero ntivyumvikana igikomere naco kiza kuwutagize amahirwe yo kuronka ico kibondo kigaca kimubera umutwaro gushikaho bamuca n'amaboko. Ivyo nivyo no munsi dushaka gusezerera. Kenshi na kenshi ubugumba burava ku mpande zose, yaba umugabo biramuvako, yaba umukenyezi biramuvako, ariko igihambaye nuko bose batahurana bakaja kwivuza bose. Aha mu Burundi sagaseseshwa rumuri ubugumba burahari, ariko abatarahumuka amaso baca birukira barumenye. Nta muntu arema, abaganga bafashijwe n'Imana yabahaye ubumenyi baragerageza kandi mugasanga Imana irahezagiye amaboko yabo. Mboneyeho guhamagarira abarundi bose abashikiwe n'ico kibazo c'ubugumba kuno munsi ari intango yo kugurura ivuriro ngaho rizogerageza kubafasha. Bazogerageza ivyo bashoboye. Murazi ko benshi bafata urugendo bakorera indege bagiye kurondera amahigwe yotuma bibaruka. Rero umunsi rero n'akaryo keza kugira ngo mu bitangarize bose ko ikigo cuguruwe. Nkaboneraho guhamagarira n'abaganga babinonosoye, kuko iyo ukoze igikorwa ukaronka icanwa c'ico gikorwa n'umunezero ku muvyeyi kandi n'umunezero no kuri uwo muganga yafashije bigakunda. Mpamagariye rero abahinga muri ico gisata ko imbere yo gutangura uwo mugambi utaravye idini, kuko Imana ni imwe, ni kubanza amasengesho, kubanza gusenga. Bajya babituye imbere yuko muzokora ikintu na kimwe, tuzobanze tubasengere kuko Imana ni irema. Ata mugambi w'Imana ibi byose turiko turakora ngaha byocika amazi ugasanga turamaramaye, ariko turizeye ko Imana ibirimwo byose bizogenda neza. Nukwizera Imana kuko ni irema. Imana yahaye ikibondo Aburahamu, Imana yahaye ikibondo Sara ageze mu myaka. Kubera iki abarundi nabo itodutera iteka kugira ngo ibikorwa muri ko murakora byame imbuto. Kandi turashimiye cyane bimwe byimva mutima fondation Merck nabo bari kumwe. Abatanze ivyigwa barerekanye ko ataragaseseshwa rumuri ubugumba buhari mu Burundi, ariko ngo ntiburi ku bakenyezi gusa nkuko bamwe bavyibaza. Ubugumba burabaho no ku bagabo, kuko ibiharuro vyerekana ko ibice 40 vy'abagabo ari ingumba n'ibice 40 vy'abakenyezi navyo nyene ari ingumba.